twagarutse na Kombizi TV kwishingira akazi. Turabaramukije bakunzi ba Kombizi TV bivanye naho muherereye. Kuri bamwe tubwire ati gakeye neza, tunabipfuza umunsi mwiza, abandi nabo ati mwiriwe. Ubu ni wa murongo wanyu Kombizi TV ibashikiriza bimwe mu bikorwa by'iterambere biriko birakorerwa aho muherereye mbere naho duherereye. Nkuko mubibona, ubworozi bw'inkwavu buriko burakorwa aha neza na neza ni Muramvya, aho bamwe mu gwaruka bavuga bati uyu mugambi ntizosubira kureka ngo ugende uko. Kubera iki bavuga ko umugambi nk'uyu batazowureka ngo ugende uko? Harigeze kuba tubyibuka nka hirya y'ejo harabaye umugambi wo gutera amavoka, ariko benshi ntibawitabiriye. Ariko bawitabiriye ubu nibo bafise ibyo twavuga imifuko ivyibushe. Kumva ikirundi barabyumva neza. Nkuko mubibona rero, bamwe mu gwaruka ko ngaha imuramvya bavuga bati inkwavu tukeneye kuzigwiza, ntituzosubira kureka yuko umugambi ari uwacu bawuduhamagara ngo tuwukore ntituwukore. Nkuko mubibona rero, aha ni mu ntara ya Muramvya, aho umugambi payeje muri ino minsi uri kurashikiriza bamwe mu gwaruka usanzwe ushigikira bahurikiye mu makoperative akorera ku mitumba. Bamwe mu gwaruka rero twayaze bavuga ko ari umunezero ntangere kandi biteguriye mbere ko bazoba ba mbere mu korora izo nkwavu. Urabona yuko zirimo zimwe kandi turizeye neza yuko zizogenda neza zikatungukira nkuko tubyifuza, kuko turose imbuto nziza cyane. Harimo izikuze zimaze kubyara ni nkeyi, ariko nyinshi ni ntono zizotuma dushobora natwe kunguka byinshi cyane kubyo tukashika ku ntumbero twifuza. Yego, mu koperative yanyu mwiteguriye kuzitunga neza gute? Twiteguye kuzitunga neza. Bwa mbere twarateguye aho dushobora aho dushobora kuzubakira, aho dushobora kuzororera twubakiye neza. Rero uno munsi turiteze neza yuko tuzozorora neza, bigende neza, tubone n'umwimbu twifuza kuronka turonke, ku ntumbero yo kugira ngo urukwavu rushishikare guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Turizeye neza koperative yacu y'Ubusimba yuko tuzoba ba mbere mu yandi makoperative, kuko tuzirose n'ubwa mbere. Sinzi ko hari ahandi wewe wari bwabone wazitanga, ariko turizeye neza yuko bizogenda neza, tuzokoma turaba mbere ku muntu. Murakoze. Kombizi TV reka tubipfurize ko bizogenda uko runo rwaruka rubyifuza. Tubibutse kugira subscribe, kwakoresha amatelefone arimo ururimi rw'icyongereza no kugira gufyonda swivre kubakoresha amatelefone yabo ari mu rurimi rw'igifaransa. Ngiye ndabyibuka cyane hari mu mwaka w'ibihumbi 2008, nimba ntihenze gato, eka siniko ndihenda nuko nyene, aho hategwa ivyamwa byinshi ku mitumba, ariko tukaba tutabibona. Ko biri kose, nimba byo byatewe n'indwara canke hakaba habaye inyigisho zitatumye bibandanya neza. Igihambaye nuko tubona ko aho byakuze canke ababirimye ari bo bariko bararonka amafaranga. Uko biri kose rero, n'izi nkwavu ntizizogenda zitagize icyo zimarira abariko barashira mu mwete mu kuzitunga. Hari rero abifuza kuzitunga bakibaza iyo bokura imbuto. Nibaza ko ari amahirwe meza ku bari mu karere ko mu ntara ya Muramvya, kuko iri mu ntara umugambi payeje wahisemo ko amakoperative yo ku mitumba azokorora inkwavu. Bamwe rero mu gwaruka nyene kandi twabandanije tuganira batangazwa no kubona intara ya Karusi ariyo irimo abafuniseri bariko barabaha imbuto.
bamwe rero no muri abo bafuniseri twaragerageje kuganira baratubwira ryari batanguye korora izo nkwavu. Nibaza namwe nk'umuntu yashoye probox yuzuye inkwavu rumwe ruri mu mafaranga atari make, tutashimye kwiga turababwira ngo atari make kabisa ashimishije. Yatanguye korora inkwavu muri 2014 no muri 2023, umugambi igihugu kigo kirawushyira mu ngufu cyane. Bisigura ko rero burya iterambere ikintu gihera hasi kibandanya gitera imbere gikura, uwoziyororera nta nkeka ko mu minsi imbere nawe umufuko wiwe wobomboka. Reka tubandanye n'ikiganiro twagiranye n'urwaruka. Aha naho tuganire n'umwe mu baserukira koperative yo ku mutumba wa Muramvya. Burya mwari mwahejeje kubona yari userukira koperative yo ku mutumba wa Rusimba. Hamwe bozorora zose, hamwe bozorora bose kandi bikagenda uko babyifuza, nta nkeka uwo kwifuza gushinga ihinguriro byomworohera. Witwa gute? Nitwa Uwimana Jean. Uje muri koperative? Uje muri koperative ni komiseri. Uno munsi turabona umugambi payeje uriko arashikirizwa inkwavu. Mbega mwiteguye kuzitunga gute ngaha iwawe? Yego tuvuga ko twarabaye mu payeje yashoboye kwizera tubari koperative ya 200 abagabo babaye 10 n'abapasori 10 kuvuga rero mpamvu twaraziteguye rero no musi twazironse rero twitabiriye dutunga murabona amazu neza twe twaraziteguriye cyangwa twagiye mu tutari gitoyi cyane. Mbe iyi nzu tuyihweje ifise ibibanza byo kwakira inkwavu zingahe? Ino nzu uko mubibona ifise ibibanza 180 zo kwakira inkwavu. Rero mwakiriye inkwavu zingahe neza neza? Ubu uno munsi twakiriye inkwavu z'ibanze 45. Yego. Witeze nyine yuko zizoca zunguka n'ingoga n'ingoga? Yego cyane payeje niyo tubaye yuko inkwavu nziza n'amaraso meza kuvuga mu mezi 3 tuzoba tumaze kubona umwimbu, kuvuga iziba duhaye n'amashashi n'amasuguru kuva amezi 3 tuzoba tumaze kubona umwimbu w'izuma kuzuza. Mbe tugarutse gato, iyi koperative yanyu yatanguye ryari? Iyi koperative iwacu yatanguye muri 2023 mu ntango, kuvuga yari imaze umwaka uko turategura tugeze mu mwaka. Yego, iyo uraba ukuntu abanywanyi ba koperative wanyu babyitabira, urabona neza yuko iki gikorwa cyo gutuma inkwavu kizobangirira akamaro muri koperative yanyu? Yego, koperative yacu ko turaraba abayigize ko dusumwe kuko baratwigishije neza yuko tubikurikiranye neza, tuba turi inkwavu neza ko babitwigishije. Twabonye ko mu kiringo kidashika umwaka tuzoba twamaze kubona umwimbu ushimishije. Yego, uno munsi mwarashyizeho koperative, uno munsi barabahereje ibitungwa, barabahereje inkwavu mugiye mutangure gutunga. Ni ikihe kindi kintu musaba payeje kugira ngo n'ubu bworozi bwanyu buze bigende neza? Yego, murakoze. Icyo dusaba payeje muri ubu bworozi bwacu ni uko nko murahoraga inkwavu 40 zibyara, kuvuga izo nkwavu ku gice cya mbere zibyaye turashobora kubura aho dushira abana bazaba bavuze muri izo nkwavu. Dusabye rero yuko natwe dufite ikibanza hano bashobora gusaba payeje ikaturonsa ubundi buryo canke bikava muri wa mwimbo wacu, n'umuntu uzoba uraboneka ko zizoba zirakora ngo tushobore kuzidandaza. Twosaba yuko naho woye mu kindi kibanza woduhonda uburyo tubashobora kubucuruza iyindi nzu tukagira iraro ryiza cane y'akabera. Murakoze cyane. Yego, murakoze. Kombizi TV natwe turateye intege abiyumviriye uno mugambi wo korora inkwavu, cyane cyane nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Turateye intege kandi umugambi payeje
yo kurashira mu ngiro ibyo wemereye amakoperative yo ku mitumba mbere n'undi rwaruka rwinshi usanzwe ushigikira tubateye intege kandi n'urwaruka ruriko rurabanguka kubishira imbere kubishira mu ngiro. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye aho muherereye, twibaze yuko turazi dusanzwe tuzi ko mudukunda iki kiganiro muza kugisangiza bagenzi banyu, kandi mwongere mwandike muri commentaire ibyo mwifuza ko twokora ku neza yanyu kugira ngo tubahimbare. Twizere kandi ko mutari muri babandi barindiriye yuko uyu mugambi utazoja mu ngiro cyanke ngo have wanka nk'uwa mbere. Uko biri kose uburyo buzoboneka kwagize umwete, tutifuza ko ari uzosubira kwicuza avuga ati iyo norora nanje mbafise amafaranga, cyamwibaza nk'umuntu yashoye Probox amahera atangukanye yarengeje amatwa nsumira yarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi yitahukaniye kuri no munsi. Igihe yo bafise isoko yo gupfunisa intara yose byo mubera byiza cyane. Murakoze na hejo, turabakunda, mwandanye mudukurikirana Kumbizi TV.